nyakwigendera Perezida Ntaryamira n'ahataronse akaryo ko gutwara umwanya munini tubibone neza. Umwanya yamaze yaradusigiye iragi ridasanzwe rijanye no kugamburuka ijambo ry'Imana. Ugamburuka ijambo ry'Imana ugahozako, urinjira mu kuri kw'Imana. Kwinjira mu kuri kw'Imana no kuvuga mu rukundo rw'Imana, ukarangwa ugaheza washobora kurangura rya bwirizwa rikuru ry'urukundo na ntaryo, ukabaho widegemvya, no kuvuga ubaho wirinda kuba umuja w'igicumuro no kugira abandi abaja. None Perezida Ntaryamira no kuri yaragerageje kuri urwo ruhande, yari afise urukundo muri we kandi akarugendera kumbure ku buryo bwiwe. Ariko muravyibuka igihe ciwe abantu bari mu njyane, barongoye abandi bava mu moko atandukanye, mu migambo itandukanye, mu nzego z'umutekano. Emwe ntivyari vyoroshe kugira umuntu bamwiyumvemwo, bamuhurizeko, bakamutora ngo barongore. Nuko yari afise urukundo yiharije, ingabirano yiharije, yari umuvyeyi. Hanyuma kandi urwo rukundo yararondeye ko abatorewe kurongora bo rugendera mu kubasaba bagendera discipline muri vyose na hose. Mu yandi majambo novuga nti discipline no kuvuga inyifato ibereye, imvugo ibereye, imirimo ibereye aho uri hose, aho uba, aho ukorera, aho ugendera, gutyo ntube umuja w'igicumuro kandi ntihagire uwundi ugira umuja. Haciye rero imyaka 28 yaradusavye kugendera discipline, ariko n'ubu iyo discipline iracatunanira turi benshi. Uyu munsi rero tumwibuka twinanate, tumwibuke turondera kugira kigoro, turondere kugamburuka ijambo ry'Imana na ntaryo. Twebwe abemera Yezu Kristu twongere tugire discipline muri vyose. N'abatemera Kristu ntaco bagire discipline muri vyose, bizoba bibaye. Niho aho nyakwigendera Perezida Ntaryamira ari nabo bari kumwe buhimbarwa n'Imana igahimbarwa. Uwica wese tumwita umwicanyi, umurozi. Uwo wese akiri mu bwicanyi niyikebuke, areke kuba inyamaswa ijyana kandi ari umuntu. Mu Burundi amaraso yasesetse arakwiye, turakeneye kuryama tugasinzira. None tugire discipline idasanzwe, twubahe izina kiremwa muntu kandi tumwubahirize. Ugamburuka ijambo ry'Imana ugahozako, urinjira mu buzima, twumve yuko umuntu yishe uwundi aba yihekuye. Twirinde kwihekura, twirinde kwigira inyakamwe, kandi twirinde kwigira ibikoko ibicibwa.